Nungiye kubaramutsa bakunzi ba Nuja Entertainment, nibaza ko mumeze neza cyane. Karibu cyane mu kiganiro turashoboye, ikiganiro kidasanzwe giha giteza imbere abakogura ibikorwa mvabwenge mu madomene yose nk'ibisanzwe. Kuri micro bari Jamora Farid MC, Voice of the Money. Producer byinshi twabateguriye. Rero ndabakiye ndongera ndabaha ikaze mu kiganiro cy'uno munsi kidasanzwe, dufite amakuru menshi ariko agenda avugwa hano muri entertainment y'u Burundi. Price 257 Jamora sasa namaze kubangaruka kuri micro za Nuja Entertainment. Dufite byinshi twabateguriye, ariko kugira ngo ibintu bimene neza cyane, kora subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kuba bigenda neza cyane, sharinga kugira ngo ibi bintu ano makuru meza twumva ntugisangize bigende neza cyane. Reka shimire wiswe KB Canvo ku biganiro biriko bica hariya, biriko bigenda amakuru agenda arikavugwa hariya ku isi, ariko agenda baha. Ndamushimira nawe akora ibikorwa bidasanzwe, ariko ko afise uruhare rudasanzwe muri Nuja Entertainment. So hari amakuru menshi ariko agenda kuvugwa kwa DJ Fernando, hariyo n'ayandi ariko agenda avugwa ku King Sadbi. Inyuma ya Kirsisi hari byinshi biriko bigenda bivugwa. DJ Fernando inyuma yo gukwiza 10 million ku mwaka umwe ku ndirimbo y'Iwe Kazi Imana Inkunda, hari byinshi biriko bigenda bivugwa ko inyuma yo gukora mariage hari bigenda bimuvugwa ko. Stay with me umve byinshi bidasanzwe n'ikiganiro kidasanzwe cy'uno munsi. Sasa rero turatangurira kwa DJ Fernando. Ona ko DJ Fernando ari byinshi biriko bigenda bimuvugwa ko inyuma yo gukora mariage neza na neza yahise yerekeza hariya mu gihugu ca novuga ca Congo, aja gukora iyo show idasanzwe. Show urana ko yagize success idasanzwe, yaronse abantu benshi cyane. Urana ko no muri Congo indirimbo ziwe bazivuza, urana ko n'indirimbo ziwe bamukurikirana cyane. DJ Fernando inyuma yo gukora mariage yasize indirimbo yiwe Ivyishimo ahabona. Iyo ndirimbo ikaba yerekeye no kuvuga ku rukundo rwa bakundanye nuno mwigeme batwaranye. Ariko DJ Fernando haraheze nk'ikintu cy'iminota 10 ku ndirimbo yiwe hataraja ko views. Abakozi b'umuziki Burundi baba biboneye hafi, batangwa ku postinga bamukritika bavuga ati kumbe wa muntu babantu baraboostinga, kuko inyuma y'isaha imwe twace tubona neza na neza hariko truck 3000 mu minota 14 ata views nimwe ariko. Ni kuvuga DJ Fernando ariko nivyahereye aho. DJ Fernando indirimbo Kazi Imana Inkunda mu gihe cy'umwaka umwe gusa yakwije imiliyoni 10 z'abamaze kwiraba ku rubuga rwa YouTube. Ni kuvuga niwo muririmbyi wa mbere ngaha mu gihugu cy'u Burundi amaze gukwiza ama views 10 million ku rubuga rwa YouTube. Ni kuvuga DJ Fernando ari mu nevuga mu bihe vyiza. Urana ko nta ndirimbo nimwe yiwe iri munsi ya 1 million, kuko urubuga rwe rumeze neza cyane. Urana ko ari umuririmbyi akiri muto, novuga ko yafatishije. Ubona ko indirimbo ziwe ari indirimbo umutamakazi, umujene ashobora kumviriza aho bari hose, haba mu rubanza hose ashobora kumviriza. Uwo ni DJ Fernando. Inyuma yuko akoze muri mariage yiwe hagiye kuboneka novuga ibintu byatangaje benshi, kubona uwo bahoze mu mugumwe we Love Muzika Melanin Boy aza mu rubanza rwiwe. Urana ko benshi byabatangaje, bari bazi ko Melanin Boy atoshobora kuja muri mariage ya DJ Fernando, ariko yagiye kubona yarabonetsemo abantu bibabera nka miracles, bibabera nk'igitangaza. Ariko yaranavuze n'ijambo ati ntitwaherukana, ariko iciza nuko ndakubonye uri mu bihe vyiza. Urana ko Melanin Boy ubona ko yishimiye uno musore DJ Fernando. Sadbi King Marshall all the way from Empire Avenue Ken Empire. Inyuma ya Kirsisi habonetse amadini arenga novuga kurana 5 ni ali officiellement ubu tuvugana, kuko King Sadbi yaravuze ati inyuma ya Kirsisi ndazi ko hazoboneka amadini menshi. Uko yabivuze byaraye novuga bibaye officiel, kuko yamaze kuba posting avuga ati itariki 20 z'ukwindwi azoba ari muri Summer Fun, itariki novuga 2 z'ukumunani azoba ari muri Dogodogo hariya muri novuga Cibitoke Summer. Neza neza itariki 3 z'ukumunani azoba ari muri Sisi wenyewe yateguwe na Nurunani. Urana ko itariki 15 z'ukumunani azoba ari kumwe na azoba ari muri Kigingi Summer Comedy. Urana ko ari show iba ku mwaka itegurwa na Kigingi. Urana ko ari show yagutse inyuma yo kuzana abaririmbyi bakomeye benshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Yagarukanye Sadbi itariki 6 z'ukwicenda
imuyinga Sadbi nawe nyene azuba yasesekaye. Ni nyuma yaho Kirisise indirimbo yiwe iriko irabica bigashikura ko ibihugu vyose biriko bivuga Kirisise, urana ko Rino Boom Play ari amaze gukurikirana n'abantu benshi cyane. Uramuririmbyi Sadbi ariko akore mu ma challenge menshi, urana ko yavuze ati je gusohora indirimbo ndayipangira kuko ndategura n'ayandi mahera apaye yo gukora promotion. Twarabibonye agenika ndabivuga kuko ino promotion irarenze Sadbi ariko aronka mu bihugu bigiye bitandukanye. Benshi bavuga ati umuziki w'u Burundi aho ugeze, novuga ko tutaguye kuguma dukorana n'abaririmbyi bo ngaha mu Burundi kuko uri gukorana n'umuririmbyi wo ngaha mu Burundi indirimbo nyinshi, ego ngaha turakumenya muga ngaha novuga hanze ntibashobora kukumenya. Indirimbo zacu zigarukira ngaha hafi ntizirenga akanyaro. Nico gituma King Sadbi ariyo bije yihaye no mwaka yavuze ati dutegezwa kuja muri Trace Award. Mwibuka ko abakunzi b'umuziki w'u Burundi yagiye bavuga ati kubera iki atamuririmbyi wo mu Burundi yigeze aja muri Trace Award. Iki nico kintu Sadbi ari karagwanira neza neza, turaja mu ma festival akomeye, turaja mu mashow akomeye aba ku mugabane wa Buraya cyangwa ku mugabane wa Afrika, base tuze turaboneka naho. King Sadbi urana ko ari mu nzira nziza, urana ko ari umuririmbyi yagutse, arinza akora ikintu aba yagisizemo amafaranga. Si wa muririmbyi akora indirimbo acashira ngaho, ni wa muririmbyi akora indirimbo akanayipangira n'amafaranga ya promotion ku ma media tour, hehe ku ma Facebook, hehe hose ugasanga indirimbo aho ari hose ugumuyumva. Rero nimano yagusa abaririmbyi ba kino gihe nige gukora indirimbo mwayipangiye bije, nukuvuga indirimbo ikorera bije, nikuvuga ikaba bije novuga ivyo upanga mu mwaka avuga ati nzosohora indirimbo zitatu, imwe nzoyisohora hari n'amafaranga ya promotion media tour, ibintu nk'ivyo kugira ngo indirimbo yipushinge. Kandi ikindi cya kabiri korana n'abandi baririmbyi novuga kugira ngo twagura imbibi, namukoranye n'umunyarwanda, korana no mu Tanzania, korana mu Uganda kugira ngo ibintu bimene neza cyane, kuko nitwa kuma dukora imiziki yo ngaha gusa yiherera ngaha nyene nta hishika. Kuko nimwavugana n'umuririmbyi mwakoranye avuga ati kora promotion nanje nkorino biraza gucuma izina ryawe ridu. Sinzi ko mwabonye aba Dramatic bagenda gukora neza na neza bakorana n'abanyarwanda. Nivuga Dramatic ubu afise novuga fan base nini mu Rwanda, sinzi ko mubizi agiye gukora iyo show naho ari we yoba yiteguriye yo kuzuza. Ivyo si ibintu tworinda kuvuga muga namwe baririmbyi bandi muri ko mwaruka mwigire mwumve ko novuga murabire kwaba bakuze ngene bakora nyifato bagira kugira ngo ibintu byanyu bimere neza cyane. Iyi ni Nuja Entertainment yajihageze, turi hose nk'imvura. Donc wanka Nuja Entertainment wofumufa kubera ko Nuja Entertainment iri hose naho uzoja uzoyisanga. Urumva wanka Nuja Entertainment urumva wofuma wifira nuko ya Nuja Entertainment mu kiganiro cacu turashoboye komeze kubashimira abantu mwahisemo kudukurikirana, niteka ridasanzwe kubagira. Turabishimiye, turabakunda, namwe ndabizi ko mudukunda. Mwakoze cyane kunyumviriza, mwakoze gukurikirana Nuja Entertainment. Merci beaucoup, dusubire ku wundi munsi. Mwakoze cyane, big up. It was Jamor for the MC, voice of the money.